Africa Music Awards, AFRIMA. Aha, twama dutangurana indamutso. What's up my beautiful people? My name is SP. This is Media of People, the voice of people. Guys, nkuko mwabonye turacari mu ndwi yahariwe AFRIMA Award 2026. Iri higanwa ni higanwa ryagutse kandi rinini kuri kontina ya Afrika, ariko ugerageje kubyinjira neza mu mizi ni ku rwego rw'isi. Rero ihiganwa ubu ryaheze, hari abaririmbyi bataririmbye, hari abaririmbyi bataronse ama award yaba iyo ariyo yose mu makategori atandukanye boba baraseruke ibihugu vyabo. Hari abaririmbyi batigeze baronka agashimwe na kamwe nk'abantu baserukiye ibihugu byabo, ariko kandi hari n'abaririmbyi bagiye baronka ico bagiye gukora. Rero ihiganwa rya uko ryari ritunganijwe ryarimwo ubwoko bwinshi bw'ibihembo, ariko reka tubanze turabe uko byari bimeze. Batsindiye ibihembo bisanzwe biri kwisonga. Ni kuvuga kwisonga haraza Rema. Rema kuva mu gihugu ca Nigeria yabaye Artist of the Year, ni kuvuga umuririmbyi w'umwaka. Atsinda mu gice citswe Best Male Artist in West Africa, ni kuvuga yari umwe mu baririmbyi bahawe ubushimwe ku ruhande rw'abagabo. Ku nimero ya kabiri haza uwo bita Burna Boy, nawe nyene ni kuva muri Nigeria. Burna Boy kuva muri Nigeria nawe yatahanye igihembo bitiriye Album of the Year. Kuvuga aho ni ku gatwe kiwe. Iyo album yayise No Sign of Weakness. Yongera kandi agira n'uruhare muri Best African Collaboration ari kumwe n'uwo bita Shali Poppy. Shali Poppy ku ndirimbo yabo bise Laho. Ni kuvuga kandi iwo Shali Poppy nyene yaciye nawe aronka igihembo c'iteka, nawe nyene ava muri Nigeria nk'umuririmbyi nk'indirimbo y'umwaka, indirimbo Song of the Year. Ni y'uyu muririmbyi nyene Shali Poppy. Benshi mushobora kuba mutamuzi, ariko nibaza ko yoba yaragiriwe amahirwe kubera iyi collaboration yakoranye n'icamamare Burna Boy. Ni kuvuga nawe nyene yagize uruhara mu indirimbo abifashijwemo na Burna Boy, nkuko nari ndabivuze hejuru, mu kuba Best African Collaboration. Turabandanya n'undi muririmbyi nawe nyene ni Yemi Alade. Wewe yatahukanye igihembo citwa Best Soundtrack in Movie Series Documentary. Ni kuvuga ku ndirimbo yiwe yari yise You Are. Uyo ni Yemi Alade. Turaja ku camamare Fino. Fino nawe yatahanye igihembo ciswe Best African Artist in Africa Hip Hop. Uyu nawe urumva yatahanye igihembo c'umurapere canke aririmba hip hop muri Afrika. Duca tuja kundi muririmbyi, abo bose ni Nigeria. Aka kantu mukumve aho ndacari Nigeria, abo bose ivyo bihembo bikomakomeye vyatahanye abanya Nigeria, kandi higanwa ryari ko ribera muri Nigeria. Ndabibutse neza ko ni higanwa The Found
canke fondateur bose bava muri Nigeria. Umuririmbyi dushikiye nawe nyene yatahanye igihembo ciza ni King Madi, nawe nyene ava Nigeria. Most promising artist of the year, ni kuvuga uwo ni umuririmbyi ashobora kuzovamwo umuririmbyi w'igihagararo canke w'ijunja muri kazoza. Bari bacitira ikigembo ati most promising artist of the year. Uyo avuyeho turacari muri Nigeria, turaza kuyu nawe yitwa Shela nawe n'umunya Nigeria, nawe nyene yatahanye agashimwe bari bitira ati African Fan Favorite, ni kuvuga n'umuririmbyi w'abafana canke abafana bakunda canke afise influence canke afise igikundiro. Hariho ayandi marushanwa yagiye araba nk'abaririmbyi batandukanye baje bava mu buce butandukanye bwo muri Afrika, nabo bagiye batsindira ubushimwe butandukanye canke se ibihembo bitandukanye. Aha ndashobora kuvuga umuririmbyi Juma Jux, ni kuvuga Juma Jux nawe yatahanye agashimwe bari bitiriye Best Male Artist in Eastern Africa. Ni kuvuga uyu Juma Jux gituma ari muri Eastern Africa ni kwera asanzwe ava muri Tanzania. Ndanabibutsa neza ko uyu ari n'umukwe wabo. Umukwe bivuze iki? Umukwe ni umwana w'umuhungu canke se umusore canke umugabo arongoye mushiki wawe. Ni kuvuga yasanze arongoye umunya Nigeria kazi. Benshi baranabivuze ati ntibari kureka kumuha award kandi ari umukwe wabo. Ni kuvuga turagenda n'uwo twise Wendy Shay, Best Female Artist in Western Africa. Uyu n'umunyagana Wendy, nawe nyene yarashoboye kuronka igihembo nk'umugore wo mu burengero bwa Afrika. Ni kuvuga tuca tuza kandi kuwo twokwita Nontokozo Mukize, Best Female Artist in Southern Africa. Ni kuvuga uyu nawe n'umunya South Africa, yaronse igihembo c'umugore yabyitwayemo neza mu majepfo ya Afrika. Uyu nawe ava mu gihugu ca South Africa. Turagenda n'uwatahanye ikindi gihembo, ni kuvuga ni Best Male Artist in Central Africa. Uyu nawe yitwa Singwila nawe ava muri Republic of Congo, yatahanye iki gihembo. Hariho n'uyundi nyene ava muri Congo ni Cindy Locker. Cindy Locker nawe nyene ni Best Female Artist in Central. Nawe nyene yarashoboye kuronka agashimwe. Mu ncamake rero ibihembo nyamukuru canke by'ingenzi byagiye muri Nigeria. Reka ndababwire imice y'ibihembo n'amazina y'abaririmbyi n'igihugu ibihembo byagiye biragiramo. Ni kuvuga Nigeria ngaha ndabona yatahanye ibihembo bishika 6 vya mbere by'ingenzi, kuko Artist of Year yabaye Rema kuva muri Nigeria. Album of the Year yavuye muri Nigeria ni ya Burna Boy. Song of the Year yavuye muri Nigeria ni ya Shali Poppy. Hama Best Hip Hop of the Year nawe nyene n'umunya Nigeria ni Fino. Hama Most Promising Artist nawe nyene ni King Madi, nawe nyene n'umunya Nigeria, hamwe na Fans of Favorite nawe nyene ni Shela kuva muri Nigeria, nkuko nari nabivuze ngaha hejuru. Ni kuvuga rero reka tuje ku kintu ciza gihambaye gikomeye nashaka tuvuge ngaha. Guys, ikintu ndabasaba ni kuba waragize subscribe kuri Media of People. Ikintu ndabasaba nuko moza muradu supportinga muri comment canke share. Ivyo vyose biratwubaka bigatuma dushobora kubandanya tubatoreza inkuru zitandukanye.
aha ikintu nari nshaka ndababwire kiri very important, ni umuririmbyi akongera akaba n'umuproducer Element L from Rwanda. Uyu musore akiri muto atani imyaka twovuga n'itanu amaze muri entertainment canke muri industry nyarwanda, nawe yaraciye agahigo atahana igihembo c'umuproducer mwiza muri Afrika. Unyumvirize neza, umuproducer mwiza muri Afrika. Umuntu mwiza bivuze iki? Umuntu mwiza n'umuntu aba akora ibintu bisumbye iby'abandi bakora, n'umuntu aba afise ibintu ashobora gupresenta mu bandi bantu canke mu bamwegereye canke se mu makungu. Kandi nyene muri iyo mugwi hariho n'abandi bacuraranze, aba producers bakomakomeye kandi bo ku rwego nyene rwa Afrika canke rw'isi, bariko bahiganwa na Element. Ariko umwana wo hakurya y'akanyara babwira ati never, ati Imana yirigwira yerera ahantu kw'isi yose mugigatahahe mu Rwanda. Ndabibutse neza, Element si ba bantu baba boss bashobora kuvuga ngo baguze award nk'iyi. Yari kahiganwa n'ivyamamare bimusumbya amafaranga. Hari uwo bita Ben Seraphine Akache Kofi wo kuva muri Senegal, yari kahiganwa n'uwo bita Beta Natha Loxanin Mojozi kuva South Africa, yari kahiganwa na Dina One kuva Mali, yari kahiganwa na Judge Luxury kuva South Africa, yari kahiganwa na Progress kuva Nigeria, yari kahiganwa na Davins kuva Angola, yari kahiganwa na Tempowe kuva Nigeria, Temba Sokwewe na Bengezi bo muri South Africa. Abo n'abahinyanyuzi canke abantu basanzwe bahingura umuziki ku rwego rwa Afrika canke se no ku rwego rw'isi, ni washaka ubivuge uko. Ni kuvuga hariho n'ayandi ma winners canke abandi bantu batsinze twoshira mu yandi ma regional continent winners, nka best male artist in Central Africa yabaye Singwira kuva muri Congo. Best female artist in Central Africa yabaye Cindy Locker, na yababwiye best male artist in East Africa yabaye Juma Jux, na yababwiye. Iyo ni ncamake mba ndasubiramo nka voice of people kugira ngo mutahure. Turabandanya na best female artist in East Africa yabaye Denise kuva Madagascar. Best male artist in North Africa yabaye Shirin kuva Egypt. Hariho na best male artist in South Africa yabaye Yo Maps from Zambia. Best female artist in Southern Africa yabaye Nontokozo wa South Africa. Best male artist in Western Africa yabaye Rema, na ibabwiye hariya hejuru. Best female artist in Africa nawe nyene namubabwiye ngaha hejuru. Iyo ni ncamake nako nshaka kumera nk'ubasubiza inyuma. Rero ikindi kintu numva nobabwira ngaha, hariho n'abage babanomine mu byiciro bitandukanye nka categories imwe mu nk'akaroro nka best artist, nka best male artist in Central Africa yabaye C4 Pedro wo muri Angola, benshi muramuzi. Eboloko wo muri Gabo, uwo nawe nyene baragiye batwara amahiganwa nka best male artist in Central. Reka mere nk'usoma anyarutsa ndababwire liste. Nababwiye ati C4 Pedro wo muri Angola, Ebokola wo muri Gabo, Games Diorsi, Jerilson Israel wo muri Angola,
Kose wo muri Cameroon, Uwazo Hale wo muri Gabo, Fari Ipupa DRC, Magasco wo muri Cameroon, abo bose nabo muri Central bagize ico baronka ama best female artist in Central Africa. Hannah Joyce nawe nyene muri Angola yabaye umugore mwiza w'umwaka muri Central Africa. Branch Bureau wo muri Cameroon, Charlotte Dupanda wo muri Cameroon, Deborah Lukaru wo muri DRC, Emma Gabo, Jeds B no muri Congo. Turabandanya na Chris mu Cameroon, Lilian Angola, Lebu DRC. Best male artist in Eastern Africa nawe nyene hariho Bien wo muri Kenya, Diamond Platnumz Tanzania, Element Ere Rwanda, Joshua Baraka Uganda, Mario Tanzania, Mbosso Tanzania, Blues Melody Rwanda, Sadbi Burundi, Yored Elungu Ethiopia. Abo bari babaye nominated muri Best Male Artist in East Africa, ariko nta kintu batahanye nkuko ndiko ndabibabwira ngaha. Hari uyundi mugwi wabaye Best Female Artist in East Africa ariko atakintu atanye. Hello Abigail Gams Tanzania, Bridget Blue Kenya, Hallelujah Controller Ethiopia, Lady JD Tanzania, Maler Mendiwe Ethiopia, Salome Ethiopia, Willa Ethiopia, Winnie Wangi Uganda, Zuchu Tanzania. Abo nabo babaye nominated nka Best Female Artist in East Africa, ariko nta kintu babashije gutahana nk'agashimwe. There is the other notable nominees zabaye nka Best Male Artist in Western Africa, ariko nta kintu ketse batahana. Asake Nigeria, Axel Mer Benin, Black Shelif Ghana, Burna Boy Nigeria, Davido Nigeria, DDB Cote d'Ivoire, Jode Cote d'Ivoire, nikuvuga na VJ Senegal na Wizkid Nigeria. Abo nabo nabagabo babaye nominated muri Western Africa, ariko atakintu bashoboye gutahana. Hariho na Best Female Artist in Western Africa, ariko atakintu bashoboye gutahana. Hariho Amarawe Ghana, Ayra Nigeria, Jerry Bento Guinea, Jess Cote d'Ivoire, Maria Baragari Mali, Niagin Senegal, Maria Ghana, Tiwa Savage Nigeria, hamwe na Viviane Chididi Senegal. Abo nabo nta kintu bashoboye gutahana canke se bashoboye gushikana mu gihugu cabo. Ni kuvuga rero iyo Afrima Award 2026 yabayemo ibintu byinshi by'ibitangaza, kuko hariho abaririmbyi benshi mubona dondaguye batigeze banagira n'amahirwe yo kuririmba, kandi n'umuririmbyi wanyu Sadbi ari mu bahuye n'icyo bombora canke se nico kibazo. Usivye ko atari n'ikibazo, umuririmbyi yabo waririmbye n'utaririmbye yarahawe agaciro nk'uwashitse muri Afrima Award. Zimvo zo kutarimba navyo biba bivana nuko ihiganwa ryari riteguye, ivyo ntimubirenganirize abaririmbye. So guys, thank you for being with me. Make sure to subscribe. I love you so